Haye kaze turabaye kaze mu biganiro byacu uyu munsi turi hano tuje kuganira ariko tuje kumviriza intahe ni ikintu gikomeye cyane intahe n'ubuzima kandi bwigisha cyane kubw'abandi ariko rero imbere yuko dutangura turafise umutumire muri studio reka tumuhe kaze atwibwire sino muvugira jewe ndamuzi ariko nawe atwibwire Pasteur turaguhaye kaze muri bandi murakoze cyane nitwa Isaac Uwimana turabaramukije mwami Imana bamugisha amen ndanezerewe tumvise ko muri Pasteur kaze cyane kuri televiziyo yacu murakoze cyane amen hama tumvise ko uri Pasteur mbega byagenze gute kugira ube Pasteur wamye uri Pasteur mu muryango y'abantu baba Pasteur kuri aba papa bari ba Pasteur canke mu miryango y'abantu nyene bari begereye ibyo bintu ugasanga nawe aciye agira uwo muhamagaro we byagenze gute kugira ngo ube Pasteur icyambere nta mu muryango wanje nta muntu n'umwe yigeze anakizwa avayo wanje ahubwo nagize umugisha maze kwakira umwami n'umukiza bitoroshe biciye kure ubu uyenda afise benshi bo mu muryango bamaze kuhungurikira bizereye Kristo biciye ku byo babonye Imana yakomeje kubana nanjye ubundi bwo mu muryango nta n'umwe yigeze amenya Imana ngo akizwe kiretse inyuma yanjye wagiriwe umugisha ko abantu bamenye Imana biguciye ko Pasteur kenshi dukunda kumva ugasanga abantu bakizijwe kubera ko base wabo base mu miryango harimwo abo bantu ariko kuba Imana yatanguye mu muryango wewe ni ikintu gikomeye cyane turagomba rero je ndagomba utubwire Isaac ninde Pastor Isaac ava mu muryango wahe yakuze gute ni hehe Yesu yamukuye murakoze cyane ijambo ry'Imana ndakunda cyane ijambo ry'Imana rivuga ngo nyarucari azova mu ihanga amen ndi umuntu ndi umwe muri babandi ari umukozi w'Imana muri mu Rwanda yavuga ngo inzahuke ndi muri bamwe bitwa inzahuke kuvuga abantu bavuye kure bamutoka mbari babandi nyene Paulo yavuga ngo kera nta bantu twari turimo ariko ku bwa Kristo twarahindutse abantu amen ndi umwana yavukiye mu muryango mvuka ndi kinege kwa mama na papa maze gukura mugaba mama na papa bandonse après 5 batararonka ikibondo bamaze kundonka kandi après 5 nyene ndiho nta muvyeyi nongeye kubona muhande yanje barapfuye byageze gute barapfuye nta muvyeyi nigeze mbona mu ruhande rwanje kujya abandi bana bakura bagakura imbere ya se imbere ya mama mugabo uwo munezero nta nigeze ndonka ariko ndashima Imana naza ko aho yanshishije hose kwari kugira ngo nzobu wondi uyu munsi urumva uri hanga Isaac Isaac yavuye mu ihanga rikomeye abavyeyi bawe bamaze imyaka 5 batararonka umwana baca barakuronka ariko kandi bakuronse ntibashoboye kubaho ako kanya ko abavyeyi bagushitse bagusize uri umwana warezwe gute wakuriye hehe ako kanya ntivyari byoroshe kuko mama mu gupfa yapfiriye iwabo ku Gatumba aho biti Muramvya muri Kiganda mama amaze kugwara akagera kure ko atanguye papa mama amaze kugwara akagera kure baciye bandugana bamudugana kumugwariza impande ya mama wiwe bamaze kumugwarizaho agiramwo apfirayo je ntangura kuba kwa nyokuru rero abyara mama sokura abyara mama kuko kote ya papa yoyo ntayo nigeze menya kote ya papa nta mateka nta makuru nta kintu na kimwe nigeze ndonkamo information muri ubwo buzima bwose nyuma gatoyi mama apfuye ntangura ubuzima ngaho muri interieur nyene ntangura amana ari mu ishure nkomeza ishure rya primaire ndayiga muga mu nyuma havyuka ikibazo c'abasaza ba mama havutse ico kibazo barabona tuyu muhungu ariko arakura
tuzogabura amatongo. Umwana w'umuhungu hama hari amadiscussion inama zo bitavanako gutuye umwana w'umuhungu mwamurekenga ni intambara. Ariko Pastor ndaguciriyemo twibutse abantu bashobora kuba bari muri ivyo bihe gusanga mushiki wanyu yazanye abana ko bomenya ko abana n'umugisha. Nagiye kumenya ikintu kimwe. Uyu munsi ndafite intahe ndafite n'impanuro no hanora aba bantu. Uzoje witondera umuntu kuko taze ejo itazobari. Ibyo mubona abarundi isi iri kirahangana navyo sivyo Imana ihangana navyo. Umwana wese mwivuka agiwe Imana yabwiye Yeremiya ngo utarabura usoro mu nda ya mama wawe nari ndakuzi kandi nari nzi nico uzoba sitadureke imbere y'ukuvuka Imana izoba iraza aho uzoba iraza aho uzotorana iraza ubuzima bwawe uko nizobwori yanze. Rero mpanura aba bantu cyane babona umwana avukiye mu muryango bamwe bitwa bitwarire nka bene twebwe bamwe bitsa batagira iyo bava niyo baja uramureka gatoya kuko ashobora kukubera umuryango ukugeza aho utogetse nubwo ufite amatongo nubwo ufite amaparcelle ayo maparcelle ashobora kutakugeza ku kintu na kimwe. Turafite abantu bafanya amaparcelle turafite abantu bafanya amatongo ataca bamariye ubuzima. Rero si amatongo ubuzima ni Imana ifasha abo bantu gutahura. Namaze kubyumva mu miryango cyane imiryango y'abarundi igihe usanga umukobwa avyara mushikiye akavyarira iwabo canke akagira ingorane mu rugo agasubira iwabo ariko agasubirana y'abana ugasanga rero basaza biwe barafashe nabi abo bana kuri bavuga ati bazohava tubahako bazohava badutera ibibazo ku vy'amatongo canke ayo maparcelle ariko tubahanura tuvuga ngo abana n'umugisha kuko umwana ejo ntuzibanga abitse. Imana ihabwa icubahiro. Pastor jewe ndakuzi utaraba umugabo munini afite fresher amen. Ndagomba abariho tubwira abantu cyane hahandi hamwe na gusanguri watubwiye uri Muramvya turi Bujumbura umupapa mwiza tubona yubatse ego atwara imodoka Pasteur. Ndamaze kuza amashengero yawe ego amashengero yifashe ubona ko Imana iri kirakora. Byagenze gute kugira ngo ushike aho umenya Yesu uri mu gisagara no munsi papa yubatse? Urakoze cyane. Ntibyari byoroshe ariko muri ibyo yavyo ngo ntibyari byoroshe ariko byari bikwiye. Ntibyari byoroshe gushika umusore nava ngo mahali tumetoka na mahali tumefika Imana ni Ebeneza. Imana ni Ebeneza. Byaragiye birakomera umuhanko dafite n'umupanga ngaha mu mutwe arantema ngibaza ngo napfuye. Biba ngombwa ko nyokuru avyara mama ampungisha abambwe ati subira Bujumbura. Navuka hajya mu Kamenge muri Kavumu kujya gatanu arambwe ati subira Bujumbura. Sinzi ingene uzobaho arambwe ati genda urabe nyokwanya kwica umwishwa wawe kubera gusa utinya ko azohava umuhitongo kandi byukuri ntato ico wari ukeneye ko ari kugira ngo baguhe urukundo bakurere byukuri ntatongo wari ukeneye narondera affection kuregwa. Ariko ibaze uwo muntu gufata umupanga ugatema umwana kugira gusa ntazogira ico umuhaye. Imana ifasha abantu birateye agahinda. Imana bafashe kuko ico wanka mu muntu nico kimubako. Abo mubona muri ko muranga abo mubona muri ko mutesha agaciro ico wanka kwabane cazo kubera ubuzima ni Imana. Nagiye gutahura ko ubuzima ari Imana. Ubuzima ni Imana ndabihamya. Rero nyuma yaho ndavugwa ndakira mugazi ko we napfuye kuko amaze kunema baragiye bana ahantu ibaza ati napfuye vyahetse. Muga nyuma Imana ikora igitangaza ntogwa n'umuntu bantwara kwa muganga ndavugwa ndakira. Muga ntibamenyesha yuko ndi muzima. Burya je bagiye kumenya ko ndi muzima hajya twahura rero duhuriye ku Musaga. Bagiye kumenya ko ndiho inyuma y'imyaka 6 kuko byaravuyemo nyuma na nyokuru arapfa. Nukuvuga ngo situation yo gusubira ku Gatumba canke Mariya muri iriya miryango ni yabaye ikibamo. Mugana nyokuru kumungisha yambwiye ati genda kwa nyokwanya. Ngeze hano Bujumbura ko mama mdogo nawe yabahajya mu Kamenge
nawe nsanga ntibyoroshe nshikira mu bibazo ni ntahe ndende shaka kuvuga aho twahuriye nawe aho wambonye kijya gihe rero namaze kuva muri uwo muryango kwa Mamdog kuko maze kuhagera umugabo wiyaca avuga ati sinsubira gutanga rashi bikunda uyu muhunga kiri hano sinzongera gusuma bibaza ngo ni black indwi ya mbere yaratanze rashi ndiyumvamo yuko navutse numva ko mfise ikintu muri jewe nubwo nta gitahura nubwo nta nzi ico nzovamo kuko kuva ndi umwana numva ko nshaka kuzoba patiri nibwo bwari ubuzima bwanjye numva ashaka gukorera Imana kuko ni naryo sezerano mama yapfuye ambwiye ryo gukorera Imana yari umukatolika mama mugabo yari afite ijambo yari afite amajambo yanyaturaho yanyerekeza yuko nubwo ntafite inyuma n'imbere ariko imbere harahari amen rero nyuma ndaza ndamubwira Mamdog ndabona ibintu bigiye kononeka reka ntiwica abana n'inzara reka je ngenda arambwiye ano Imana nizangiye chanihereza Musaga chajya musi kijya kiraro rero wansanze kijya kiraro wambonye niviramwo ntangura kuba mayibobo ntangura kuba mu buzima bw'ibarabara ariho wansanze uribuka ko naji wawe ibihari bihe kiyagiye bene data ntibyari byoroshe haraheze imyaka atari mike nibaze ko haheze nk'imyaka ngira nka hafi 20 yego twahuye ari umwana wo mwibarabara camwe ico gicapo c'umwana wo mwibarabara nyene yambara ntuguruka butura sinzogwibagira nikanambi nago gwarwa natoye urukabutura rwo watoye gwarwa natoye ajya musi kiraro iyo ndakuravye jewe mbona igitangaza kumbure hari abantu bakubona uri mu modoka nziza nkizo duha tukubonamwo ufise arubatse wewe batubwiye ko wibatse mbega ubatse ufise umwana ufise abana urumva bakibaza ngo vyahoze uku ariko urumva n'umuntu yaciye mu bintu bikomeye cyane rero twahuye ari umwana w'umwibarabara ari mu rubutura by'ukuri ubona nta vyizigiro namwe murazi ishusho y'ababana duha tubona hajya ubona nta kintu nyene kizovamo ariko ndashima Imana cyane yabikoze amen Imana no mwizigirwa amen mwizigirwa nyuma yuko nza tugahura nawe ukambwira ijambo urabizi ko wambwira ijambo urambwira ngo uko nkubona uzovamo ibikomeye amen rijya jambo wambwiye nararikomeje mugakijege warimbwira ndibuka ko wanguriye ifanta ya citro nari maze imyaka yose kijege twaduhuye nta citro narinze urazi ko hanze hari abantu basengera citro hari abantu bifuza kunywa ga citro cyo gituma nshishemwe aka kantu gatoyi umunsi umwe nigeze kuja muri restaurant umwana arasaba ngo arashonje turabwira nibaguhinja mugabo incanira babwira bamuha umuceri n'ibiharage ijwi rirasanga nambwa ati we wariye iki narimeje kurya inyama narimeje kurya ubugari hama umuntu twari kumwe niwe yankosoye nambwa ati ariko ndakubatse wewe umuhaye umuceri n'ibiharage urukabonye igitangaza wewe wariye iki guhera ico gihe nize ubuzima bwuko ngiye kuri restaurant umwana kansaba bajya bana mwibarabara ndamuha ivyo nanje mbanariye kubera abarisengesho yasenze umwanya muremure uzojugirira abandi nkuko nawe wigiriye kuko biva ngo ukunde mugenza nkuko nawe wikunda rero ico gihe urabitse ko twahuye meze nabi untera intege nzanywe n'umukozi w'Imana bitatsiyeri niwe yanzanye iwawe nawe twayaba ahantu kwishengera muga nta muntu yari kuratsa byaba ngombwa yuko Sizeri ariho nja kumuraba haba nanje naraye musikirana rero nyuma naje kugira ubuntu Imana ifite kubigenza ikambwira umuntu yabuze shinge na rugero Imana ifite ukuntu igiye kubigenza Imana ifite ukuntu ibigenza nyuma mpura n'umupasteur umukozi w'Imana yaravuye muri Kongo ndamusanzana ariko arigisha mu Kinanira abenshi barashaka kuba bahazi kuri kuri 20 ahantu hari shingiro bita muji wa Makimbiriyo ngenda nyene busamare juste yuko numva ko ndabuze yonja nta mfite nicara ncanca muri quartier numva ahantu bariko baravuga izinduru byo gukizwa navyo narinze ndinjiraho niko kumbona avuga ngo nshaka kukuganiriza mu nyuma haranganiriza ndanamubesha ndabwira ko abavyeyi baba ku Musaga ambajije ngo bari he ambwira tufite ingabire nyinshi wa mwana we ndakeneye kubona abavyeyi bawe ndamubwira ntego razoza ndabakwereke
mu nyuma umunsi wa kabiri subirayo cari gikorana c'imisi 3 umunsi wa gatatu niyambwiye ngo turatahana tuje kuraba abavyeyi bawe abwira umudamu wiwe abwira n'undi mu protocole waho hantu ati tujane uko yaravuye muri Kongo ngurumva naho nabajana nabaye oblige nce ndamubwiza uko nibyo je nta muhira mfise nta bavyeyi mfise ati uri he chemba musi baraba ati ntubeshe ya mugu mugore we arabipinga bati no abanga cyara mu suma barundi umenye ukuntu bameze no kuvuga ngo abaye etranje baba bafite akantu ko ubwo arambwa ati je bujeje mu Burundi mugashaka gutanguza ishengero rero ndiko ndondera inzu ndashaka uze tubana numva mengane bitito kuko après imyaka 10 na nibere mu Ibarabara nta byizigiro nafite kuko nshobora kuba mu nzu nanje kuko narabona umuntu aturutse mu nzu nabona ko ari gitangaza numva ko ari gitangaza kujyama ku matera hari ahantu hajya kumusaga nyene hafi y'umusuna abantu bazi kumusaga ture rya kabiri rya gatatu nibwo bwari ubuzima bwanje abazi naho y'ama restaurant ayo bakunda kuvuga ngo ni mukubita umwice nibwo bwari ubuzima injya zanje nzozi babwira ikindi gihe rero mu gico gihe arambwa ati ngo ndagenda nsanga yafashe inzu aho bita ku mabarabara abiri impande y'isoko ya Kanyosha niko kunshira mu rugo Imana imuhezagire n'umuntu nigera niwe bagira niwe wari utangwe kuba mu nzu mbwira abantu bari kubadukurikirana ko je twahuye urumva akiri umwana wo mwibarabara akiri umwana wo mwibarabara niho twahuriye na Pasteur Isaac. Hallelujah. Yego amen. Ndamuzaniwe n'umuntu ico gende ukana nimvuye ku kazi ndushe ku mugoroba. Nakora kuri televiziyo ndubukozi w'Imana hama twaganiye amajambo. Ndagira ndibutsa abantu ko ijambo rirashobora kuvyara igitangaza, ijambo rifise ububasha. Iryo jambo turakunda guhura kenshi akambwira ati ijambo wambwiye. Hama yavuze iby'ifanta ya citron ndibuka ko ndamuzimanye ifanta ya citron. Sinzoyibagira. Sinabonye sinamukengereye nibanga ry'abantu b'Imana sinabonye uko yambaye sinibaza ko yamota neza murumva neza umuntu yirarira munsi y'intuze y'Ibarabara murumva yambaye urubuturangirangira atigana na mesa nibikanda mbiri nyene n'isura ziba zarahindutse uno munsi murabona ko afisa akayobe kwe ntikaboneka Imana ishimwe Isaac ndagomba utubwire rero jewe twasubiye kubonana harantu twigeze guhurira kandi mu Kanyosha ndi mu gikorana ahantu bantumiye tuhahurira kuva ku ico gihe duhereje kuganira ayo majambo harabamwe amajambo ndibuka akomeye hari amajambo amwe nibuka nakubwiye ndibuka amajambo nakubwiye yuko gukizwa ari inyungu zawe basa uno munsi warabonye ko gukizwa ari inyungu zawe gukizwa ni inyungu zikomeye haleluya ndanagushimira amen kuko wabaye umuntu wa mbere wambwiye ijambo kuko ya mukozi w'Imana twari turi kumwe yari juste kugendana mugabo ijambo ryanyubatse ijambo ryampezagiye muga mwibuke yuko ryampezagiye yampaye na sito kwa ntayo narinzi ntayo narinzi mugujya musumpaye sito navuze ati kumbe hari abantu bashobora kuba nanje bombona ko bongure agasitro urumva hari gihe dukora ibintu nico gituma birira avuga ngo abarongorwa na mpemu nibo bana b'Imana numva nyene ngomba kubikora nk'umukozi w'Imana ndibuka ko narinciye ndushe ndibuka amajambo nakubwiye mu majambo twavuganye yo nibuka ko nakubwiye urabona ko mvuye ku kazi wari ufise kumwe ufise umushiya ushavura nyene ufunze isura nyene wesha babitangwa na bad boy wari mu bad boy nyene wo mwibarabara hama ndakubwira nti kwakira Yesu ni inyungu zawe naguhaye akarora ndakubwira ndabyibuka na imyaka ni myinshi nakubwiye nti urabona ko je mvuye ku kazi sinakuzi ni kandi waronarushe nisakoshe yego nayishize twicaye no ku ntebe twicaye ku karokosi bimande y'umujyana y'amashugwe ndahabona hama ndagutumira ifanta ya orange ya citron hama ndakubwira nti urabona ko ndushe kugira jewe nari kucangera nkaruhuka canke avuga ko nakwakira mbwa gufata uyu mwanya tukicara kakugurira ifanta nti nuko nzi ko ivyo nkora bifise agaciro ni nawe rero gukizwa guhuzima bwawe Yesu ni wewe ni inyungu zawe uno munsi ndazi neza ko babonye ko ari inyungu zawe pasa hama umva hari twarasuye kubona na rimwe nibuka ko twese twasuye gusura kuvugana inyuma y'imyaka twese turi mu mahanga cege wewe wari muri Kenya nanje ndahandi hama mu nyuma tuzo gusubira kandi kubona na twaragarutse mu Burundi jewe naratangaye haleluya Imana yaje yarantangaje gusura kubona Isaac
ari umupapa ico gihe nasanze umaze igihe warubatse nduka ko naje muri eglise yawe ndibuka nabonye ingene Imana itanga ikintu ca mbere cantangaje umunsi wa mbere natangaye warambajije aho ndi ndavyibuka ndavuga nti mbangaha urihuta cyane uraza kundaba ikintu cantangaje ibaza umuntu waheruka yambaye ikibutura n'umwana w'umwe barabara barakuguruye portail ninjize imodoka Imana n'igitangaza umuntu banzaniye tuherukana na cakibutura ariko vraiment ari umupapa mwiza usa neza uri Pasteur uje witwara mu modoka yawe hari akantu kanezereye cyane ndababwira ati gukorera Imana biraryosha ndaguherekeje ukora muri ntuze y'imodoka ukurayo amafaranga urampereza ngo mama ugende umifana ntabyo ndakora ndanezerewe ndi fier y'umutima wanje ivy'Imana yagukoreye mvuga aka kantu si wowe gusa abantu mwagize neza mu nzira yanje ndarokonesa kandi bitangaje kandi muri je ikintu Imana yangabiye ni umutima wo kurokonesa ibi ndafite ukuntu ndavyinyora muga ibyiza ndafite hano ndabibika yego je ndafite agakarne yego ndandikamo iciza cose ngiye mpora naco muga nta kibi nandikamo mugabo twibuke yuko Afrika abantu dutunze muri isi bakunda kwandika ibibi Imana idufasha ibyiza niba vyandika muga je ndafite agakarne ndafite agenda nandikamo umuntu wese yagiye angirira neza Imana ishimwe cyane ku byakoze ndagomba mugabo tubwire akantu gatoyi iyo bavuze abantu bo mwibarabara n'ubuhe buzima akantu ibintu byagutushije ku mutima kugira ngo dufashe abantu bashobore kugira umutwaro w'abantu bari abana bo mwibarabara kandi ntibabigizeyo hari igihe tubabona baranuka basa nabi tukabigiza kure nibikibi urumva ko benshi bahari kubera ibibazo bahuye navyo sibo babishatse nkawe waciye muri ubwo buzima utubwira ibintu byagukoze ko byotuma abantu nabo bavuga ati n'ukuri turakwiye kugira ico dukoze kugira ngo abana bo mwibarabara batabagwe tubwira n'abakozi b'Imana nkuno munsi wewe ndazi ko hari ivyo wibwira canke hari n'ivyo ukorera abantu bameze nkuko canke uko wanabivuze uti iyo duhuye ndabagaburira uko nibaza ko hari byinshi wibuka suko bagaburira gusa ndanabatunze ndafite abana bashika 46 Imana iguhumugisha nisinye biga kandi bamwe bageze muri university kwibuka ivy'Imana yakoze sindabikorera ikindi nibuka wanavuye haleluya iyo tuvuze umwana w'ibarabara mbega niki mayibobo niki hariho mayibobo b'uburyo butatu mu nkundire mbanze sobanura aka kantu si umuntu wese ubonye mwibarabara ngo ni mayibobo kuko mayibobo bari uburyo butatu hariho mayibobo wa mbere yagiye mwibarabara kubera ubugararije agararije umuryango agararije ishure agararije abamugira inama akumva ko agomba kwibako uwo n'umumayibobo ari très dangereux ni bamwe usanga ntatinya kumeneka iyo c'imodoka ngo yibe kubera icamujanye n'ubugararije uwo muntu rero aragoye kumva si mayibobo ni n'igikoko kiri ngaho mwibarabara n'umubandi n'umwicanyi ni babandi bakoresha ibiyayuramutwe ibintu bitandukanye hariho mayibobo wa kabiri no mu mayibobo yagiye mwibarabara kubera iwabo babuze ubuzima amateka ni mabi nta cepfo ni caruguru uwo muntu akavuga ati reka ngende mwibarabara abantu usanga basegereretse muga nubwo asaba agiriwe ubuntu agahura n'umuntu amubwira ati mbega no gutwara nkakwitaho uwo muntu arihuta cyane mugujya wa mbere umubwiye ngo umujane muhira ntashobora kwemera niyo umujanye muhira witegura ko agenda kwibye kubera intumbero yiwe suko yabuze haba ahubwo intumbero yiwe hari cyamujanye uwo wa kabiri rero yagiye kubera ubuzima bubi iyo ahuriranye n'umusapotinga kabati ngo ndagutware ku ishuri ndagutware ube muhira ukora akazi arabyemera byihuse hariho rero umumayibobo wa gatatu yagiyeyo atacepfo atacaruguru yabuze haba yirukanywe yaturubitswe aba bantu abaye mu buzima bubabaje
bugoye niwe jewe rero wasanze ntatwenga mu kujya wa kabiri yasubiye mu muryango aratwenga yaseza akaranka ivyo 10,000 arashika iwabo bakadiringa nabi wabo bakaryoherwa mugajewe nico gituma wansanze je burya nagiye gutwenga afise imyaka 19 adizineva niho namenye ko umuntu ashobora gutwenga muga sinarinzi ko umunezero baho je mbonye n'umuntu atwenze nabona ko ari umusatsi je burya nabona abantu batwenga ko ari abasatsi muri jewe narinzi ko umuntu atwenga narinzi ko ari umusatsi mbonye umuntu akwiye higinyo nabati mumufate mu mubohe kuko nabambona yuko byacanganya mu mutwe ni babandi bagenda batora amakopo batora ivyatsi mugabo umumayibo wa gatatu no mumayibo bari mu Ibarabara yarabuze ico mwitaho yarabuze uwo musanga yarabuze aho basana segera ngo aje muhira avuga ati naronse uyo muntu nta n'ubuzima bwo gusega afise uwo muntu ari ngaho ararondera n'urupfu akarubura ndababwira yuko narondera urupfu gatatu kijya genzi wawe burya narinyoye acide inshuro 3 aya mapire bata aya mapire y'iradi bavuga ngo ariyica ntabwo yica yica ugomba gupfa nyene yica ugeze gupfa Imana yari gufise ku mugani ego nico gituma Yohana Yeremiya 19:11 bavuga ngo kuko nzi ivyumviro ndabimvira ni ivyumviro vy'amahoro si ivy'ivyago ivyumviro vy'Imana iyo biri ku buzima bwawe n'urupfu ntagubona Imana iba yakuze reka mbwira umuntu ari mu bibazo uzopfa hagetse ntuzicwa n'ibibazo oya je ndahamye yuko ibibazo bitica umuntu oya Imana itashizeho kashe ati pfa vaho nibaza ko uwo muntu nta rupfu ruba ruhari tumvise ibitangaza Imana yagukoreye twumvise ubuzima bwawe bw'ubupfuzi ingene bayomba bashatse kukwica twumvise ingene wabaye mu buzima bwo mu Ibarabara twumvise n'ingene Imana yahagukuye mu majambo make amen bibaza ko ikindi gihe tuzosora kugutumira utubwire neza watubwire n'ubuzima bw'abana utunze wibuka aho Imana yagukuye ego ni iki wumva uno munsi wubwira nk'umwana wo mu Ibarabara ubaragira amatelefone wayivye canke wayirose mu bundi buryo muganye na cibere hari anye canke hari abandi bantu bafise imitwaro yo gufasha abana bo mu Ibarabara niki ubatekerera kugira ngo bamenye ingene bafasha abo bantu reka mvugira ijambo rimwe nta hantu habi Imana itakura umuntu kandi nta naheza itogeza umuntu ahubwo kimwe gusa izera Imana ijambo rivuga ngo abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana iyo umaze gucika umwana w'Imana nubwo bizoteba nubwo bizotebuka uzoshika ku mugambi w'Imana nzobabwira narabaye umuboye nakoze ibintu bitandukanye naciye ahantu hatandukanye kugira ngo nshikaho nshitse uyu munsi reka mbwirire ijambo umuntu ari muri ubwo buzima humura ntugata ibyizigiro ntukihebure ahubwo igikuru hungira mu nzu y'Imana ja mu nzu y'Imana aho utumbereye raba ahantu hari urushengero kuko jewe n'ubwo buzima bwose nabamwe narondera ahantu hari umuryango w'urushengero nkwinginge rero uyu munsi raba ahantu hari ishengero injiraho umvira ijambo ry'Imana kuko ijambo nasomye ijambo muri Yohana 1:1 ngo mbere na mbere ijambo yariho uwo yarariho yahoranye n'Imana uwo yahoranye n'Imana niwe Mana nta caremwe na kimwe kitaremwe nawe bisobanura iki nimba yarakurebye irafite nico yakuremeye umwami Imana aba umugisha amen Imana ihabwa icubahiro turagushimiye cyane Pasteur turagushimiye cyane intahe yawe ni nini ntidushobora kwitwara aka kanya ngo tuyimare ariko nibaza ko ikindi gihe nitwagutumira uzotwitaba ndahari cyane numvisemo ibintu byinshi dushobora kudetaya amen kandi by'ukuri umutima wanje urakunezererewe jewe mvuge nije ndakunezererewe jewe cyane kubera ko hari ibintu biva mu busa bikava mu busa ubona hari abantu ushingira intahe bakumva Imana yakoze ibikomeye ariko barakumviriza bumva ingene Imana yagukuye ahantu bakomeye daboro barakwica ni wapfa baragutora ubaho kandi wishwe n'abatatageza kukwica Imana idufashe cyane bantu b'Imana abana b'imfuvyi mu nyuma naho tuzoganira ku mfuvyi umutima w'imfuvyi abantu bafata nabi imfuvyi ibaze kwica imfuvyi
imfuvyi yo umwishwa wawe ugafata igipanga neza ugatemba Imana idufashe cyane ibi bintu ntibyijana sinzi ku uwo muntu ibintu bimeze neza nimba yoba kiriho sindabizi nimba canke nimba atasabye ikigogo arahari mu bimugabo ni kuvuga ngo nta mugisha ariko ahantu hose Imana yamukuye rero hari abantu bumva iyi ntahe bakumva Imana ibyo yakoze bakumva ni igitangaza muga ndumwe abishingira intahe hariho urugero nakubonye kandi nago rutaye twigiza ukiri munsi y'ibarabara Imana iradukoresha kubw'ijambo uno muswa wari umugabo mwiza n'ukuri ndashima Imana kandi ndakunezererwa cyane ndakunda gukubwira kandi yo ndakwandikiye uri ibyishimo byanje muri Kristo kandi ukomeze kugira ngo tuze turonke ibyo twirata na imbere ya Kristo amen ndashima Imana rero tubwira abakonzi bahori Kanani ngo mwumve ico Imana yakoze aho wowe uri hose ico uri kuracamwo cyose umenya ko ataha Imana idashobora kugukura nta n'ico Imana idashobora kugukorera Imana ibaha umugisha rero naho ubutaha